ufatira kuki mu kuvuga yuko umuntu yateye imbere canke wewe ubona gute canke utahura iki iyo wumvise iterambere? Bavuga ngo iterambere rizana umunezero, nivyo pe, ariko kuki umuntu naho yoshika kuvyo yipfuza canke kuvyo yita iterambere aguma arondera vyinshi birenze? Ukuri nukuhe? Twemere iki tureke iki? Umviriza inkuru y'abahungu babiri kumbure yo gufasha ukamenya iterambere canke ukagira ico uyikuyemo. Bari abahungu babiri bakuranye, bari abagenzi, bigira inama yo kurondera umunezero w'ubuzima kugira bazobeho bishimye ibihe vyose. Umwe aragenda yegera ababanyi n'abagenzi arababaza ati ese nokuraho umunezero mw'iyi si canke mw'ubu buzima? Baramwishura bati niwagira amafaranga, umugore n'abana n'amazu, umunezero uzosanga muri ivyo, uzobaho wishimye. Mugenzi we nawe aragenda agerageza ibintu hafi ya vyose, akora utuntu n'utundi, agerageza iki na kiriya kugira ngo arabe ico ashoboye kandi akore ico yumva kimunezera. Haciye imyaka 10 bongera guhura. Umwe ari chef wa entreprise w'umumiliyoneri afise amazu, umuryango n'abana. Mugenzi we nawe aramufunda akora mu modoka, muri make yari umumekanishe. Hanyuma wa mumekanishe abaza wa chef d'entreprise wa mugenzi we aramubaza ati warose wa munezero w'ubuzima wifuza? Aramwishura ati je buri munsi mbyuka kare mu gitondo nkavyukira mu biharuro nteranya nkuramwo niyumvira kuri entreprise buri kanya, muri make mfise stress zitagira uko zingana. Wa mushefu wa entreprise nawe abaza mugenzi we w'umumekanishe ati wewe wararose wa munezero warondera? Aramwishura ati imodoka niryo shaka ryanje, muri make imodoka niyo passion yanje. Iyo mbyutse mu gitondo ngiye muri garage ngenda nishimye, ngenda nezerewe, ndetse iyo numvise imodoka iri kirahinda barumva no yiguma iruhande. Ikigwa c'inkuru nuko hariho gutera imbere mu buzima no guteza imbere ubuzima bwawe mu kumenya ico waremewe, kandi igihambaye kizotuma ubaho wishimye mu buzima mu kumenya ico waremewe, kuko nta rugero ruhari rw'iterambere. Buri umwe wese afise iterambere ryiwe kandi buri umwe wese afise uko abona ibintu. Ushobora kuraba umuntu afise amafaranga umenga afise vyose ukibaza ngo abaho yishimye, ariko wo gutiza umutima wewe gato ukaraba uko abayeho, ukaraba amagorwa afise n'amaganya afise, niho umenya yuko iterambere ry'umuntu ataryo rituma yishima, ahubwo kumenya ico waremewe nico kizotuma ubaho wishimye. Ikindi ntushobora kuraba umuntu ukamubwira ngo we nturatera imbere utazi aho yashaka gushika. Ushobora kumubwira ngo ntaratera imbere ariko ugasanga aho yipfuza nihari canke ari mu kibanza yipfuza kubamwo, ugasanga we yaramaze gutera imbere. Simpaka mu gutera imbere twese tugira amamodoka canke twese tugire amazu, ariko kugira umunezero nico cambere gikuru kuruta ibindi bintu vyose. Abantu turondera amafaranga, abantu turondera buri kimwe kugira ngo turondere umunezero mu mutima, ariko uwamenye ico yaremewe afise umunezero abandi bose birigo baja kurondera. Ni Drift LG. Nimba nawe woba wafashijwe canke wagize ico wunguka canke wipfuza kumenya ibindi birenze, kora subscribe kuri channel ya Drift LG. Tubandanye turi kumwe, mubandanye mudushigikira. Ciao.